nkuru nziza ubu naho twomusanga mu ijuru ntitwomuganda akavuga ati mutama warakoze burya rero bya bintu wazi abavyemeye vyarabagize kwingaruka twomugwa mu nda nkuru nziza tukabwira Magufuli tukamubwira ati kabisa ukomeze uhezagira wakubanje ngira akagusubira burya ibinjana vyinshi imyaka itambutse myinshi twarabakubise tubayisoma kandi abanyarwanda naho bo haracari igihe kugira ngo bashobore kubita Burundi nibikunda tubarusha vyose tubarusha tekinike dokomba tubarusha ubwitange bw'abasirikare bacu tubarusha byinshi mu gisirikare sino bigaruka ko uburyo igisirikare cyo Burundi cubatsemo sibwo ko mu Rwanda cubatsemo by the way ivyo ndabikubwiye bitahure mu Rwanda twe tugwana nk'abagwanira igihugu mugabo barafise ubundi buryo bagwana rero ndiko ndavuga uko nizeye ingabo ziwacu ko zikomeye bakunda kuvuga ngo bobo ngo baratera ntibaterwa bazotera tuzobatsinda aho bateye nta kibazo don't worry kabisa muga mu Burundi mu mateka y'u Burundi ubundi nibigira butera Burundi n'abanyamahoro ni igihugu c'abanyamahoro kitigera gitera kitigera gisomborotsanya n'abandi bantu rero umuntu yaje kugendera nawe uritega umushitsi bazoze tuzobazimana nta kibazo na kimwe gihari Ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV umuryango munini wa Yaganawe TV ndabashimira ko mwaduhisemo mugahitamo gukurikirana Yaganawe TV kandi ndazi nti muri ko murahomba ku biganiro tubahereza nini name yaveye muri kumwe mu nkundire ndabakire muri kino kiganiro cacu ciza ndakwibutse uri mushasha bwira subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byame bigushikira bikiri bishasha udusigire commentaire kugira ko tubone yuko uri intéressé ivyo twavuze ari kibazo ufise ukitubwira muri commentaire ko murabizi neza yuko atamwebwe nta twebwe reka rero nakire umutumire wacu ntiriwe ndarandira gose yamambwira ngo ngira ama introduction manini ariko nibaza ko no munsi ngirageje Okay, merci beaucoup ndaramukije cyane abantu bose dukina kuri Yaganawe TV izere yuko bameze neza aho baherereye hose bari mu mihingo myinshi igitandukanye mu mpande zine z'igizisi wumve yuko tubaramukije tunabahe n'ikaze mu kino kiyago cacu cuno munsi merci muri kino kiganiro twama dukorana no mu patriote wacu nga kuri Yaganawe TV iyo ari jewe nina ndiko ndakiremesha ndabanza nkamubaza ati mbega cifashe gute ndavuga igihugu tumeze neza gipanze neza ni ko rutahora hafi meze neza kabisa ego turarico urumva kitameze neza oya ibintu turabibona ko bimeze neza ariko nukugira ngo twe turakinga nibiriko biraza mwebwe muba mubona kure mukatubwira ingene ibintu vyifashe ego ibintu bimeze neza nina bimeze neza cyane reka uno munsi twinjiye mu kiganiro nyezina ntangura mvuga nti hariho twarigeze kumva cyane mu gihe muri Kongo intambara zari zigishushe zigitangura turumva umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi atubwira ngo abanyarwanda bagomba gutera u Burundi baciye muri Uvira ivyo birahera strategie Uvira turavuga jenza nandi yego ivyo biraheze muri no misi naho tuje twumva ikindi cuka ngo abanyarwanda baragarutse ngo bagomba gutera u Burundi naho ngo baciye mu kibira ivyo bintu vyuko twama twiteze yuko u Rwanda rugomba rudutere bamwe bakabivuga bigahera bagasubira bakabivuga bigahera turashaka yuko ubiduha ku muco ego nkuko bivuze neza cyane yuko u Rwanda rwari rwagerageje ava gutera u Burundi ruciye muri Uvira amakuru yaramenyekanye kandi nta kayisite yahabaye ko bagerageje kenshi kwinjira muri Uvira biranga kugeza ino saha bariko baratukubitirwa mu nkengera za Uvira kuko sizi nyamukurikirana amakuru y'imigwano y'ikiraba ryari hari abanyarwanda benshi bapfiriye mu migwano bariko baragaba ibitero kugira bafate Uvira mino misi bari muri strategie kugira ngo bikunde bagwane baza Uvira abasore baneva baca babasanga hejuru mu misozi ya Minembwe ivyo babakoreye murabizi nyamba tavyo kurikirana naho nzoguhari iki kugira ngo uzuraba update iyo ntuzenya iyo iraba iraswase kwanza iyo nzira ya Uvira iraswase ubu naho waruvuze ko bagomba kwinjira mu kibira sibyo amakuru yaravuze ko
burya urukurukuru niyo nkuru bishobora kuba ari navyo mugabo ntabwo barinjira mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi baracari iwabo imigambi yo gutera Burundi yo barayifise cyane rero nyamba barananiwe muri Uvira mu kibuga cagutse bazoza kwinjira mu kibira Burundi bufise abasirikare bufise abajeje umutekano ndibaza naho byo kugira ngo bashobore kutunetraliza ngaho iwacu mu Burundi ayo makuru bavuga yuko uwakubanje yongera akagusubira urya ibinjana vyinshi imyaka itambutse myinshi twarabakubise tubayisoma kandi abanyarwanda naho bo haracari igihe kugira ngo bashobore kubita Burundi nibikunda tubarusha vyose tubarusha tekinike dokomba tubarusha ubwitange bw'abasirikare bacu tubarusha byinshi mu gisirikare sino bigaruka ko uburyo igisirikare cyo Burundi cyubatsemo sibwo ko mu Rwanda cyubatsemo by the way ivyo ndabikubwiye bitahure mu Rwanda twe tugwana nk'abagwanira igihugu mugabo barafise ubundi buryo bagwana rero ndiko ndavuga uko nizeye ingabo ziwacu ko zikomeye kandi itegerezwa kugwanira igihugu cyabo nkuko barahiriye gupfira igihugu nuko no bivuga abarundi cizere turagise yuko ata munyarwanda kuva mu mateka ngo vyame nta munyarwanda ugenda gutera atsinda Burundi kandi abanyarwanda bo ikintu bashira imbere bakunda kuvuga ngo bobo ngo baratera ntibaterwa bazotera tuzobatsinda aho bateye nta kibazo don't worry kabisa muga mu Burundi mu mateka y'u Burundi ubundi nibigira butera Burundi n'abanyamahoro ni igihugu c'abanyamahoro kitigera gitera kitigera gisomborotsanya n'abandi bantu rero umuntu yaje kugendera nawe uritega umushitsi bazoze tuzobazimana nta kibazo na kimwe gihari komere cyane sindi chef d'état major mugabo ndashobora gusoma situation nkabona uburyo ingene ibintu vyifashe nibaze kabisa karibu cyane kwetu Burundi tubavuga utire banyakuyumi ego mbega ko bari ngaho mu kibira ego carumva umenga abarundi nabo igisirikare cacu co kigenda kikaba kirikingira kikabarangiriza aho nyene oya baracari wabo kuko nyamba tubavuze babasangi wabo deja twamaze gutera igindi gihugu kandi nabikubiye ko Burundi budatera Burundi ni igihugu cy'ikinyamahoro kuva ku bami ntibwigira butera rero nta mpamvu yo kuja kubasangi wabo cyo tuzocungana iwacu n'imbibe z'igihugu cacu hama ibindi navyo bagombye kudutera bazoze karibu kwetu Burundi kubivuga nkuko numva umenga biroroshe hari akabazo nkunda kugira kuba mbona ivyo basigaye benshi bagira abapatriote benshi bashika ngaha bakashika ku mativi bakavugira Burundi mpora nibaza ati none mu gihe bodutera bagashika mbega mwebwe abapatriote twobabona mwamufise uruhe ruhara jewe Codido Black ntitaye kuco vyo ntwara nico vyo nsaba baramutse bavuze baraduteye ibi bintu mvugira ngaha kuri mikro nivyo heruko je ndazi yuko hose kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba nubwo ntoba ntazi kurasa no batwaza amasoro nkayikorera nkabatwaza bagiye kurasa bayido bagira banazane n'igisirikare ca reserve aho ndazi yuko nzoba ndimo ba mbere biyandikisha yes igisirikare ca reserve je de Black nzoba ndimo uzombona pe nige kurasa nk'abandi kuburyo turamutse tuvogerewe je ibintu zo ngo namaranga mutima ngo nibiki jewe nubu nibadutera nzofunda batwaza amasoro uriteguye kugwanira igihugu cawe kukigwanira gusa no kugipfira ko iyo tasese igihugu imbwa zirayasheta for free yes nuko no bivuga jewe nina igituma mvuga ibi bintu vyose yuko no nafira igihugu je navukiye mu buhungiro narabonye ubuzima bwo mu buhungiro mama narabubonye twarababayitse twubuzima bwo mu buhungiro twabuze rero twebwe hako dusubira kuja guhunga batatuwiye hapa bazotwicira ngaha rero nta mpamvu je zo guhunga ubu sinohunga ko by the way ndanakuze bandi twotora imiheto tukaja kubarasa rero je nta mpamvu yo gusubira kuja mu bindi bihugu ngo ndahunze ngo cemera nk'abaje bakongomani baca birukira ngaho ibujumbura suko bimeze je ndazi ko no bandi imbere mirongo y'imbere ku rugamba ego uko nukuri kandi kuzuye ushaka kuvyakira okay reka twibandanize n'ikiganiro cacu mu biriko biravugwa hariko haravugwa ibintu byinshi bijanye n'abantu biteje urushinge canke urukingo rwa covid rwa covid-19 cyo kibazo sa n'ikiremye cyane ariko ngira ndakivugemwo bike mu vyonzi yego cyane biko biravugwa
aha mu Burundi mugabo ivyo ntabwo vyahashitse twibuke mu Rwanda nagahugu kagomba kwigira nka Amerika kagomba kwigira nka urumva kisirimura ku nguvu kagomba kwisirimura urumva kugaya kugira donc harunga icitozo gira kugaya abantu igihe covid-19 itera mu mwaka wa 2019 je niga umengo niga mu 11 yes niga mu 11 ndavyibuka kya gihe baravuze ati bagira bazane inkingo zikinga irya ngwara twebwe twatwagwa na nyakwigendera Pierre Nkurunziza sinzi kubika ivyibuka canke noneho benshi baravyibuka ko benshi bari bahari ko ni vuba cyane barazizana izo nkingo Pierre Nkurunziza avuga ati jewe urwo rukingo ntirungerera mu gihugu mugira ico mushaka ibihano mwarabimfatiye n'ibindi shaka mu bifate twebwe abarundi ivyo bintu ntavyo dukeneye mu gihugu ciwacu ntituzi ingaruka mbi zavyo sivyo ntazo tuzi mugabo mu Rwanda kubera bigize nk'abanyamerika bagomba kwisimura ku nguvu ahubwo ntiwaje no kuvoma uryo rushinge bataragutera urwa mbere n'urwa kabiri n'urundi bita gutsindagira batera zitatu urumva nta hantu ntiwafatana bisi ugiye ahantu mu Rwanda ryabaye itegeko urumva kubera iki kugira baganye hari umaze kwemererwa urucanco hari udufaranga babaha kugira ngo bashobore kwifashisha mu rajyantu z'amantu zinye bari igihe bari bibugaranye bwa mu bundi ivyo bintu navyo tugeze turonka urabizi ego baraganyije ry'amahera mugabo ntibitaye kubiteka ubuzima bw'abene gihugu leta yabo ntiteka ubuzima bw'abene gihugu mugabo Nkurunziza yaravuze ati si Nkurunziza gusa na Magufuli muri Tanzania yaravuze ati ivyo bintu nibingerera mu bene gihugu banje mugira ivyo mushobora vyose coronavirus nta muntu ishobora kwica ku bantu bagize ubusisanguzi burya covid si yari ingwara yica covid yari kiza dufate kujya kwa grippe burya utari wa muntu ukuze cyane ugwaye amahaha amadiabete vyari goye cyane kugira ngo ikwice naho yo kwishe ugwaye izo ngwara mu gihe utivuje aba batama bacu watwara uburundi n'uwatwara Tanzania barabibonye bavuga ati ibintu nibibaho zongo bariko batuzanira mu ibintu bitabaho abene igihugu bacu niba bireke kuvyiteza baravyiteje ntavyo biteje mu Rwanda barabifumaguye sivyo kubera bigira abanyamerika muga kugeza uno munsi abenshi ko yagira ko ingaruka gerageza tubwire ingaruka ni nyinshi cyane hariho amantu uzenya reka ndagusomere amwe mu message y'abantu bavyiteje ubu biriko biragira kwingaruka ariko ntibagira kubabwira yuko mu gihe witeje ibi bishinge uragira intuzenya uragira haraba impinduka nyinshi cyane hari abantu bavyiteje bakomeye mugabo kugeza no munsi umubiri wabo uri febre atakintu bashobora guhereza intoki hari abavyiteje bari strong bakora ama sport mugu no munsi adashobora kuva kwiruka imetero 10 ku bantu bazi ineza ivyari rya rukingo iyo baruguteye urashobora kugwara n'umutima ukakwica ko hari udutsi mutuja mu mutima ruzibira tugatuma umutima udakora nkuko arikora ko urumva kari ngorane kumeneka umutwe bidahera ugasanga umuntu w'imyaka 200 angana n'umuntu w'imyaka 70 sivyo urumva izo ngaruka mbi gucika intege ubugwayi bwo mu mutwe abenshi baranagwara mu mutwe bagaparaliza impande z'umubiri urumva ko ari ibintu biteye ikigongo ni vyinshi cyane kabisa hari hagereye udashobora kumva nibimota canke ibinuka ibi ndiko ndavuga n'amatemwanyaje hamwe mu biteje izo shinge batanze sivyo umva ni ibintu vyinshi izi shinge zononye ku bantu ni ibintu vyinshi sino bivuga ko mbone nibabikenera nzobakorera liste kugira ngo nzokora ubushakashatsi ndabironke vyose kugira ngo abantu bashobore kumenya bamwe mu biteje ivyo bishinge ingaruka mbi ziriko ziraba hariko nabo bose ngo baravyiteze ariko ntibamenye ikoze y'ivyo bintu urumva ugasanga koze yavuye kuri bya mbwa ntibariko baragirana ku buhamwa bwatanze ku isi yose bamwe mu ba docteur bakomeye cyane ku isi barakoze ubushakashatsi bwa rujya rukingo ariko n'abarukoze ntibazi ico ruvura abakoze urukingo ni batazi abarukoze abarukwiragije nubu bababajije bavuga ko batazi ivyaro ryo rukingo kandi baruruteye abantu amakuru yizewe avuga neza yuko
nyambo no musa atangaruka mbere wakugira mu myaka iri imbere zo kugira kwingaruka kandi atanurundi rukingo ruhari kwisi goshobora kuvura ujya mugira babateye urumva mu Burundi kimana yadukingiye urumva ego hariho n'abarundi bien sûr bagize ente barutewe kubera basafiriye mu bindi bihugu ko mu bihugu byinshi yari obligatoire kugira ngo ushobore kwambuka imipaka abenshi mu bafashe ziya nshinge ubu bari kora nshinge nayo bavuga ko zabagize kwingaruka mbi hariho nk'abandukiye message bavuga yuko kuva bagwiteje kabisa aguma gwara grippe idahera grippe aguma aca kwivuza ibi byose muri make rujya rukingo gwamara abasirikare b'umubiri ku buryo umubiri udashobora kwigwanira mu buryo bukwiye none ivyo bitanguye kuboneka ubu ko ariho bivuzwe canke byaratanguye kwibonekeza kera ntibyari bwavumbugwe biheruka kuvumbugwa vuba n'abadokiteri b'abanyamerika kuko n'umwe mu babivumbuye mu badokiteri ni umudokiteri akomeye cyane mu bo baruteye kuko bararumuteye afise imyaka 30 na umubiri utangura gucika intege ntabagikora siporo agiye kuva ngaho agahema nk'umuntu yirutse ibirometero 10 urumva n'ubushakashatsi vuba buheruka kuvumburwa bagiye kubibaza mu bigo byateguye urwo rukingo bavuga ati ntacyo tubizi urumva ugiye kubaza bakubwira ko ataco babizi kandi rero mu gihugu cy'u Rwanda ho urwo rukingo ryari itegeko mugabo wabanza gusinya yuko ingaruka mbi zose zizokugeraho ataco uzobaza leta uravyumva ibi biri mu bintu wari banza gusinya urumva yuko gusirimuka cyane atari vyiza ego hariho benshi baziteje ko babona n'ibindi bihugu byaziteje ntitwoca tuvuga ngo u Rwanda rwonyine rwashatse kwisirimura ko babona n'ibindi bihugu byagwiteje aha mu karere iwacu bagumutse n'abandi baziteje twe twaravuze ati twebwe mu Burundi ntazo dushaka mu Tanzania ntazo dushaka za Kongo ntazo dushaka mugabo bo kubera igisirimu mugabo Kongo mengo barazi bateye kubera ko hatwara ntuze Kabila rero no umuntu yatwara kiyagiye rero twe mu Burundi mugura ubona ko badukingiye abaperezida bacu niyo mpamvu kugezana n'ubu twebwe umuntu azodiha yuko tudasaba perezida beza azoba ari gifamutima azoba dakwije mu mutwe ibaza ico ciza perezida Neve yadukoreye mu Burundi twibereye mu bindi bibazo ibaza ivyo bibazo navyo biguye umva ryaterambere dushaka tworigeraho muga ego hariho benshi baye biteje nshinge nazo reka tubabwire bihangane kumbura Imana nayo ifise uko ibigenza ego turabizi ni benshi kandi benshi bazitewe ku gahato kumbura Imana izoraba babi hase n'ama objectif bari bafise kuko Imana yashobora kukurokora bivanye n'ibintu bakujanye matavyuze muga aya mareta imbere yo gutanga ibintu mu bene gihugu bayo barabe yuko batariko barabasema batariko barabashora ku macuniro batariko barabashora kuri songore ariko sinzi nibaze yuko ari uruhara bo amareta yobara yarashize mu ruhara kuko atabanje gushishoza ubundi urukingo kuko nta rukingo gwosohoka ego covid murana igihe yaziye urukingo rukaca ruboneka ubwo nyene ni ibintu bari gutangura kwibaza ku mbega runo rukingo babanze babwige ko neza urumva yuko bashize mu kangaratete abanyagihugu atari bake yes mugabo bo buryo wowe bazosanga baraziteje buriye abaryo bafite ubundi n'ukuri ikintu ngomba gushikiriza nuko uburundi a president bacu bamye basomera ikete mwibahasha nyamba Imana iturungikira abamarayika nyamba Imana ibikora gute kugira turonke aba president bameze kumwe man ibintu tuba tugiye kubishima man ibi bintu biratesa nkuru nziza ubu naho twomusanga mu ijuru ntitwomuganda akavuga ati mutama warakoze burya rero bya bintu wasi abavyemeye byarabagize kwingaruka twomugwa mu nda nkuru nziza tukabwira Magufuli tukamubwira ati kabisa ukomeze uhezagirwa Kagame kuko ibintu bakoze umuntu Kagame umuntu yashoye abene igihugu ku macuniro umuntu yatanze abene igihugu nk'ibitambo igabanye igihugu ubugwari yarabagize ibitambo none avyo ubona yuko ubu benshi ariko baravuga yuko batiyegura kubera ivyo bintu erega je bimvuze kenshi izi symptome ziko ziraboneka mu Rwanda mugura ashobora gusanga ari system yakoresheje kugira bikunda gabanura bene igihugu ntawo bizi ko bafise umubare munini n'agahugu gato birashoboka navyo mugasi ivyo mvuze rero kweri n'ukuri ndabizi yuko ari abarundi bene wacu nabo baziteje ivanye n'ibihugu barimwo mugabo twumve yuko uburundi mureke kubugaya mureke kubufatiraho mushaka uburundi turafise novuga ko aba president bacu berekwa
berekwa u Rwanda rugomvye kudutera neva birabira mwibahasha akavuga ati mwe bapeti mukuye kwanza turabizi ko mugira muzi mushike tubereye umva nina ni ibintu vyiza nkuru nziza yabisomye ibibasha none ibaze nk'ubu inkuru nziza yaba kihari canke Magufuri niyo babwira ati ibintu nayo babwira mukamfata nko twe abanyarwanda bazi ko badufata nk'abantu badatekereza abaperezida bacu nta perezida badatekereza mugo bariko barabona ko bihenze no twe twama tubabwira ibintu vy'abarundi twigira story abana badutukiye perezida ryari ngo perezida wanyu ngo ntatembera neza zobashikako mugarindira mu myaka nka 10 imbere bazovuga teka twe twarahomvye mwe nimwe mwari mufise perezida urumva rero baba bareka kudusuzugura mu Burundi nta kintu kiba aravone nuko ikintu cyose mu Burundi kiba cyateguwe kandi ata kintu cyo ko twitamwo nk'igiturumbura kakujya kwabo twe niduharara ikintu kiza ni cyiza kibi niki nitujana none bishobisho ico rero mvuga cyo twoshima aba president bari baturongoye Imana mukomeze ko muyiruhukiro gize numva yadukoreye ikintu cyiza ko yaba yaremeye yuko uryo shinge barudutera nubwo rutotugira kwingaruka ubwoba gusa bwo wabuturimo tukavuga ati ko bimeze uko nitugira twipfiye bimeze uko muga benshi mu Burundi ntabwo biteje rujya gurukinga ikizere kiracyari cyuko nubwo umuntu ataze urupfu rumutwara ikizere kiracyari yuko yo akomeza kubaho urumva akomeza kubaho azotwagwa n'urundi atari byo tuba twakegwe n'amareta urumva yuko ari ibintu byiza biba bitese nico novuga muri make ibi vy'ici cancore niba vyumve yuko byatanguye kuzana ingaruka kandi mu bihugu vyinshi bagiye barazitezamo wowe nyambo no munsi utaratangura kubona symptome z'ivyahindutse nuko ejo canke hirya uzozibona kandi nta kintu kibera ubusaba abongeza ni bavuze ati nothing happen without reason kumbura Imana yo ifise uko bigenza kandi ndazi yuko mutazicwa mutazopfa mwishwe nubwo niyo ntuze nyamwakweguye n'amareta yanyu kumbure amareta yanyu niyo azoba yabashoye kwicumu simwe muzoba mwabigizemo uruhara murakoze cyane imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu reka ndagusabe ubwire akajambo utekereye abarundi kubera ko mu gihe babumva yuko abasi bacu bariko baratwegereza baragira ubwoba na cane cane baba bari ku mipaka abarundi Ereka ndashaka kubabwira akajambo kamwe kabahumuriza. Uvuze yuko abarundi bagira ubwo abarundi ntibagitega ubwoba n'amajambo. Ahubwo ngo gutera uburundi umba gutera ubwoba abarundi shira mu bikorwa utu tujambo twa bra 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 nzobatera bimeze uko umfisi isara gikomeye nibindi ivyo mu Burundi ntaco bibabwira ko mu Burundi nta musivira abaho. Umuntu wese aragutabira mu Burundi. Urumva rero sinovuga ngo bareko baratera ubwoba abarundi ko abarundi twabamenye kare. Mbe urazi nka za 2015 hari ama televiziyo nakurikirana za Ishami TV sinzi ko yazi zavuga Burundi nabi jewe ndi umwana nkarara umutima uri urakubita wiruka ngo ati ngaka gamarara nkuye ku mutwe sivyo mugaye ivyo byose twarabiciye rero mu gihe twe twaciye ubwenge twakagura turabona amayeri yabo mbona ko ata Burundi yotega ubwoba nutwo tuhuhahonga mene nutwo ahubwo dukora imirimo yacu nkuko bitegerezwa dukomeze kwiteza imbere mu buzima bwa misi yose. Merci. Eka tugukengurukire cyane rero ku muco uduhayi nibaza ko abariko baradukurikirana bagiye batahura byinshi ukaba hari akabazo ufise ukandike muri commentaire kugira ngo dushobore kuguha umuco ukwiye. Reka nshimire nawe wari kuradukurikirana ugejeje ikiganiro ngaha. Ndagukengurukira cyane ndanagusaba kino kiganiro kugisangiza abandi kugira ngo ibyo wumviye ngaha byagufashije bifashe n'abandi. Tuzosubira ubutaha. Nawe TV ubwenge niwo mutima ubwenge niwo mutima ndaririmba TV yaga nawe nk'inshuti yanje yakaja munda